Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bicana hano kuri mbonesha kure yanyu ya BTV. Mwe mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Urwaruka rurangura imigambi y'iterambere barashima kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaronkejwe amabanga mu bumwe bwa Afrika na cyane cyane mu burongozi bw'urwaruka. Nayo abanyagihugu bo muri zone ya Gihosha ni mu gisagara cya Bujumbura hariya muri komine Ntahangwa barashima kubona akararo k'uruzi Kamenge kariko karakogwa kuko mu misi iheze bari bafise ikibazo cyo kurengana kuko nta kararo kari gahari. Turaza kubashikiriza n'andi makuru menshi twabateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu yose. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Urwaruka rurangura imigambi y'iterambere mu Burundi barashima igenwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu buyobozi bw'urwaruka mu bumwe bwa Afrika. Bakavuga bati ako n'akaryo keza na cyane cyane kugwaruka muri kino gihe bakagakoresha neza kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu migambi y'iterambere. Arlette Mugisha, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko aganutse ku muhingamo kuri uyu wa mbere avuye mu rugendo rw'akazi yari arimwo Addis Abeba muri Ethiopia, aho yarose amabanga mashasha yo kubicegera ca gatatu mu biro vy'ubumwe bwa Afrika ajejwe igisata c'urwaruka, amahoro n'umutekano muri Afrika. Yarasiguriye abarundi amabanga bamujejwe. Twashimikiye no kuri iki kibazo cyo gwaruka. Ikibazo cyo gwaruka mu bijanye n'amahoro n'iterambere. Uyu mugambi wo gwaruka amahoro n'umutekano utegerezwa kubandanya uje imbere. Muri uwo mugambi rero bakaba baciye batora umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ari we yoba imboneza muri uwo mugambi wo gwaruka n'amahoro n'umutekano muri Afrika. Bisigura yuko umurundi wese ahari ubu nimboneza muri ico kibazo cyo gwaruka. Nkaba niteze yuko gwaruka bw'u Burundi ko gwamaze gukanura ubu rugiye kugira ingene ruvugana n'urundi gwaruka kugira ngo niyo zone, kuko murumva ko twagize n'inama biga n'ingene ako karere ko guhanahaniramwe bidandazwa kogenda neza. Ugwaruka nago murazi ko ariko rubangutse mu bintu bijanye n'ubudandaji, ibintu bijanye n'ibikorwa. Urwaruka rwirangurira imigambi mu bisata bitandukanye rukaba rwaranezerewe n'ayo mabanga mashasha umugenzi wabo yaronkejwe. Bakavuga ko bizobazanira akarusho, bagahamagarira urundi rwaruka gukoresha ako karyo keza Uburundi bwarose. Twararyohewe cyane umuvyeyi wacu azaritaba manama mpuzamakungu akamenya aho abandi bageze, akacaza natwe akaca dukomishwasha kugira dukora amaboko mu mudu dukore. Ubwo munsi rero ibikorwa bizoba vyinshi, ahubwo mfashe kano kanya kugira ntera kamu ugwaruka twebwe ugwaruka rw'abarundi n'abarundi kazi kugira tubiprofite kakanya nakacu kugira tumenye yuko umuvyeyi wacu agenda kuduserukira akaduserukira neza, natwe ko tukokora mu maboko mu mudu kugira gutuma maramazi. Uravye umurindi yarafise mu guhimiriza ugwaruka kwijukira ibikorwa vy'iterambere biri muri bimwe vyafashije Burundi kugera ku ntambwe bugezeko y'amahoro n'umutekano. Rero ugwaruka rwijukiye imigambi y'iterambere n'ugwaruka ruko rutegura kazoza keza k'igihugu cabo. Rero kuba bamushinze kurongora iyo programme Jeunesse Paix Sécurité bisigura ngo ibiriko birakorwa mu Burundi birashobora gukorwa no mu bindi bihugu byo muri Afrika. Hama bimaze gukorwa muri Afrika, gwagwaruka rwo Burundi kwijukiye imigambi y'iterambere buriko rurakora mu madomene atandukanye, baba bahejeje kuronka amasoko yo gushora ivyo bariko barakora. Waruja n'uruza rukaba ruhejeje kubaho hagati y'ibihugu, y'amadevize akinjira mu Burundi, tugakora ibikorerwa mu Burundi bikagenda mu mahanga mu bindi bihugu muri Afrika. Rero novuga ngo niteka n'indi ntambwe duteye iduha akazi kenshi nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kuja ku rwego n'ubundi isigezeko.
birasaba n'ukuri ko dukoresha ubwenge dufise, ubwenge twahawe n'Imana, inguvu dufise nk'urwaruka kugira ngo dushobore kunganira abavyeyi bacu, bakuru bacu mu iterambere ry'igihugu. Rero kuba nyicubahiro umukuru w'igihugu ashoboye no kugurira iyo miryango, tukaba tubira dutangure no kwakira urwaruka ruvuye hanze, ruvuye mu bindi bihugu byo muri Afrika, baje kutuganirira ibibera iwabo, ibyo bamaze gushikako. Numva umenga ntawe wosigara yicaye. N'amanama yuguruye, n'amanama atariha, n'amanama asaba ko kumbure n'ivyo twebwe dushobora kuba tutashoboye kukwigisha nk'umwe mu rwaruka ari ngaha mu Burundi, basaba bandi bo hanze bazi bakubwire ibyo bakora, uca ubona yuko hari ayandi ma opportunité yo kuexploiter. Amanama y'ugo rwaruka rwo muri Afrika menshi akazoza arabera hano mu gisagara ca Bujumbura. N'amakuru yacu aho ariya muri zone ya Gihosha ni mu gisagara cya Bujumbura muri komine ya Nahangwa, abanyagihugu barashima kubona bariko barubakirwa ikiraro ca kuzi Kamenge. Inkuru twateguriwe na mugezi wacu Jules Verne Nakimana. Ibikorwa vyo kubaka ikiraro Kamenge gihuza quartier Muyaga, quartier Gihosha ziri muri zone ya Gihosha bigeze kure. Abanyagihugu bahaba barashima kubona hakozwe kuko hari abagora guca. Kino kiraro imbere yuko bagikora no kuri abantu baragirira ingorane biravuga bagacenga bagakorokerayo. Cyo nazi cyo n'umusore umegeze kubakorokera ngaho byarambabaye. Umusore yarabona bitse cyane kwera arababaye. Kino vuga nti kuba bibije leta kuba yibije gukora kino kiraro kino vuga n'agaciro kanini Imana ikizagira. Abantu twabatora bavunaguritse bamwe amenya akavayo hari wavuyemo amenyo 8 aragenda asigana bi ubugiye kuronga iterambere kubizoronga imiduga izo za kudutwara kugera kwa muganga. Abanyagihugu baba muri ayo makartie asaba ko n'ahandi hokorwa kugira ubuzima bw'abanyagihugu bugende neza. Ngaha gurudatunga muri kibuza mu ari ahantu hatarakozekirare nyine kuri haguma habingorane ku bantu nyene ikure mani kwera ko zenga hari kana hani mikuri hose ikare bya rufita no kuko abana bava ku mashuri akagira ingorane ugasanga bari baratwara abana kwa muganga bitari bikwiye kuko kandi barakoze Icyo twosaba abashijeje intwaro nuko dukorera ikiraro kagenda neza. Hariho n'ikiraro ca Gihosha nyene naco ne kirakiriwe gukorwa kubera naho rero nuko kimeze neza tumbe nuko abavyeyi batwibuce kugira ngo babikore tubone iterambere ibarabara igende neza, abantu bose twaronka umuduga ziradusaidia. Ibikorwa vyo kubaka ikiraro kiri ku ruzi Kamenge kaba bigeze nko ku bice bigera ku 70%. Mbere yuko tubandanya n'amakuru twabateguriye mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate kudushiramo ibihanisho. Kumenga wibwikintu ni Saint Valentin. StarTimes bazaniye promotion y'agakura ya Saint Valentin kugira ngo mubandanye mwinezerererwa. Guhera igerekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri uyu mwaka ugize abonema y'ukwezi kumwe ubwo nyine uca wirabira book isumbyo aho uraba. Bigenda gute? Kuri decoder DTT uguze ukwezi kumwe kwa bouquet basique uca wirabira bouquet classique ukwezi kose. Uguze na bouquet classique wirabira bouquet unique ukwezi kose. Uguze ukwezi kumwe kwa bouquet unique baca bakongera iminsi 3 yose wirabira tankomanzi. Kuri decoder DTH naho uguze ukwezi kwa bouquet nova uca wirabira bouquet smart ukwezi kose. Uguze ukwezi kose kwa bouquet smart uca wirabira bouquet super ukwezi kose. Uguze bouquet super naho ukwezi kose baca bakongera iminsi 3 wirabira tankomanzi. N'ahandi nahamwe ushobora kubona ibyiza nk'ivyo atari muri StarTimes. Na za televiziyo zose mwipfuza kugura kugira mubone isanamu nziza y'akarorero ziri muri StarTimes. StarTimes igumari ya mbere. Tubandanye n'amakuru yacu aho abanyagisagara ca Bujumbura ntibaramenya gutandukanya imicafu ibora n'iyitabora. Ibyo bivugwa na Emmanuel Irumva wo muyishira hamwe Seproderique risanzwe rihingura imicafu itabora. Ni muri ya mugenzi wacu Raymond Prosperi Niyonkuru. Kubona hacibonekeza amacupa ya plastike n'amasashe vyandagaye mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura kandi hariho amahinguriro abihinguramwe ibindi bikoresho, nuko abantu batarajijuka mu guta iyo micafu aho yagenewe kugira ngo vyorohere ayo mahinguriro kubitora.
vyavuzwe na Emmanuel Irumva arongoye Seprodirike mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Barabugizemo zudandazwa muramaze kubona n'usana mutandukanye aho usanga mu makaniko baja kuvogesha n'amazi atari meza bijya bintu gushikana kano kanya nshimira cane n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije arimo n'ubworozi kugira ndarekesha mu gutanga ivyigwa bijanye n'ukungene twitwararika amagara yacu. Kubera iki bituma bigaragara ni kubera abantu ntibaramenya by'ukuri ino ribiza ari naco gituma madame la directrice yanyabivuga ati turabasavye mukube mukiragiza izino nkuru ku bantu bose kandi dushimira cane umuyobozi mukuru w'ikigo BPN nawe nyene yanabigaje yuko itariki 26 duhagarika gusaba kandi gukoresha hamwe mu bana mubibona mugabo twisunga yo kwegeranya ubwo bucafu butabora hatari hahandi usanga ndanyoye ya mata ndagaterereye ngaho ngo mu gisagara ca Bujumbura kizoza kubikubura mugabo gusa tuvyiyumvemo twebwe nyene yuko umucafu nigwanje kandi n'isuku nigwanje. Baba abadandaza canke abakoresha amacupa ya plastike n'amasashe yakoze hatisunzwe amategeko abigenga barahanwa nk'uko vyemezwa na Claire Kayoboke umuyobozi mfata kibanza mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ngoba hariho abamaze guhanwa yego cyane hariho abamaze guhanwa niyo tugiye gusuzuma ahanini ntitugenda twenyene turi kumwe n'abajejwe igisagara nabo nyene kugira babibona yuko nta n'umwe tuba turiko turahohotera nukuri barahanwa iteko ribi ry'umwe wese ibidukikije ni vy'umwe wese l'environnement c'est transversal uba ahantu habi uramererwa nabi ubu rero ni vya twese reka rero turifatemo twese kumwe tuvyumve kumwe tubone yuko iryo teko ryokurikizwa. Mwomenya ko ata muntu numwe azoba afise uburenganzira bwo gukoresha amacupa ya plastike yakoze kuva ku igenekerezo rya 26 ruhuhuma umwaka w'2023. Gwaruka 30 gizwe n'abahungu 17 hamwe n'abigeme 13 nibo bariko bararonswa inyigisho n'abahinga ba FIBA kugira ngo hazotogwemo abazobandaniriza inyigisho mu makungu. Ivyo bivugwa na Jean Paul Manirakiza arongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi. Abo baje kurondera abajene gwaruka rubishoboye kugira ngo bagugururire imipaka bashije kugenda hamwe n'abandi bamwe bitandukanye babizi kandi bishoboye kugira ngo bitegurire kuja mu maka yandi akomakomeye nk'amaka ya NBA n'ivyanakunda hamwe bashika baronka n'amabooks bitegurirwe kuva n'abakinyi n'abarongozi bakomeye ba basketball. Rero nika ibaye ubwa mbere ku bundi bwabaho isanzwe iba mu bindi bihugu imaze kuduza urugero rwo kwitunganya. Basketball itunganijwe mu bice bitatu hariyo kwita les petites fédérations kabuye bita les petites et les moyennes entreprises hakaba les moyennes fédérations hamwe na les grandes fédérations ma fédération manini ari hagati na ari hasi. Rero iyo amaze kubona uitanga muri binabiriya bikavana naho ugeze mu competition barakuduza twebwe batudugije natwe turi muri moyenne fédération ayo baje kugira ngo badushigikire bashigikire abarundi n'abarundi kazi uko bifuza ko natwe uburundi abakinyi babo abakinyi bacu botangwa kuboneka ku rubuga mpuzamakungu. Rero iyo baje nibazuko mona ko bazana ibikoresho byabo bacatuzanira ibikoresho nk'ubazanye imipira 100 bazanye imipira 100 iyo mipira 100 umwana wese azoba arimwo kuko n'abana 30 abahungu 17
n'abakobwa 13 bavuga bati n'imiburiburi yavyo kunda 54% abahungu bangana n'abakobwa ko bavuga bati nta mwana n'ikinono ariko turaraba nanyene aho twashiye kuronka twagize 17 na 13 mwana wese afite baro yiwe akorerako ico ni gitangaza kuko bisanzwe bimenyerewe mu buryo gutegura abakinyi iyo baro ni heza entraînement ageza kan azogenda yitwaye ko bavuga bati umukinyi wese n'umupira umurimyi n'isuka ubyumva nawe yuko yiri umurimyi udafite isuka biba bigoye na message agomba gutanga abakoti nabo nyene 25 umukoti nabo nyene azafite baro yiwe bazikoresha azobazokoreka yakoresha umwana abana bakoresha umupira kandi bazogenda butwaye turuhuke gato mu gukurikirana ibimenyesho. Avez-vous besoin d'une bonne connexion à votre bureau, pour votre télétravail ou bien à la maison, pour vos études en ligne, pour le divertissement ou autre? Une seule adresse, dirigez-vous à SpiderNet. SpiderNet, votre fournisseur d'accès à l'Internet, le plus fiable au Burundi. Avec une bonne connexion Internet au bureau, tout comme à domicile, SpiderNet vous garantit la satisfaction. Avec une meilleure équipe technique œuvrant 24h/24 et 7 jours sur 7, votre connexion Internet est stable et rapide. Connexion Internet partout sur le territoire burundais grâce à son réseau bien fait. Vous êtes les bienvenus au bureau de SpiderNet à Bujumbura, quartier asiatique, rue Kirundo, numéro 6, ainsi qu'à ses agences à l'intérieur du pays comme à Gitega et Ngozi. Pour plus d'informations, contactez-nous au 22 25 84 80 22 25 84 81 75 99 00 00 ou au 76 00 44 00. SpiderNet, toujours soucieux de vous satisfaire. Mu makuru y'imico n'akaranga umwuga wo gukina ivyese urakwiye gushigikirwa mu Burundi kako n'umwuga ushobora gufasha ugwaruka kwibeshaho kandi bagafasha n'imiryango. Ivyo bivugwa n'umwe mu bakina ivyo vyese bazinka slam mu rurimi rw'igifaransa. Inkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita irakoze. Umwuga wo gukina ivyese slam mu rurimi rw'igifaransa ni umwuga mwiza utunze n'abantu benshi, ariko hariho abatarawumenya neza ndetse batibaza ko ushobora gutunga abantu. Ari naco gituma bibagora gutunganya imigambi minini kubera batarashigikirwa bikwiye, bigatuma babura uburyo nk'uko bivugwa na Irakoze Jeanne asanzwe akora uwo mwuga. Iyo uvuze ko uri umunyavyese mu Burundi ntibabibona nk'umwuga, ntibabibona nk'akazi, mu gihe nk'ahandi hoho kuba uri umunyavyese uba uri umuntu yubasha ufise akazi. Igihe tudafise uburyo biragoye yuko dushobora gutegura imigambi minini ishobora kuduteza imbere tugatera natwe mu iterambere. Ikindi naco kihari nuko abenshi novuga yuko turabura nk'iryo bakwa yuko dushobora kugenda mu mahanga kwigira ku bandi basilamu aho abandi bateye imbere. Twige Islam kugira tuyigire turaba cane n'ubuhe butumwa tugira dutange. Muri ico gihe rero urashobora kugenda uko nyene ngira ngo kumbure bataramenya benshi, urashobora kuba uri kuragenda nyene kugira ngo ugire uvuge icese ariko ntibakumvize canke ntibaguha agaciro, bakavuga ko barambiye canke ayo majambo uri kuravuga ko urumva hari igihe nyene uvuga ko uvuga ukuri uvuga ibintu ushaka ko vyohinduka, ugasanga benshi baryoherwa yuko babwira nk'inkundo gusa mugabo nk'ikintu cubaka gose ugasanga ntibagiha agaciro, ariko ikintu co gushigikirwa kiracari intambanyi nini gose. Arongera agahamagarira abo basangiye uwo mwuga gukora mu ndimi zose hamwe na leta kubashigikira ndetse n'abavyeyi korohereza abana babo. Cyane na mbere nuko nabwira abasilamu ko twohindura tukiga no kwandika mu ndimi zitandukanye kugira ngo noneho dushobore no gukoresha n'aya ama réseaux sociaux kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu. Hanyuma ikindi naco nosaba jeyo kubganje ubwa mbere na mbere ndasaba kandi abavyeyi kuko barabera intambamye cyane abasilamu n'abasilameuses. Byarambaye ko cyane je kugira ngo bashobore kuba banyemera ko mva nkaja hariya ko mvuga ngiye muri repetition bakantahura ngo wabaye urugamba rw'imyaka myinshi. Abavyeyi rero nkaba ndabatumira yuko
bareke kubuza abana babo ahubwo babashigikire, niho usanga biryoshe. Biraryoshe iyo tugiye nko muri CNSLA mukazibona hariho umuvyeyi wa nakayaje, twese turifuza ko abavyeyi mudushigikira. Ikindi naco nuko nca nsaba rero leta ibandanye dushigikira. Ahanje ndashima ko ndamaze gushigikirwa nayo, kandi na collectif y'abasilameur muri rusangi turashima ko turasaba impusha go kugira nk'izo sabukuru akadukundira, ariko turashaka badushigikira baze baratuvugira naho bari, batubera aba ambassadeur, kuko iyo na leta ishoye kuvugira abanyavyese biroroshe yuko nk'umunyavyese agenda gusaba gushigikirwa kumbure mu mugamba bagira kore hanyuma agashigikirwa. Rero je ndabasavye kudushigikira ahama, kandi bamenye yuko ni imwe mu mpano urwaruka rw'Uburundi rufise, kandi ni imwe mu mpano ishobora guteza imbere Uburundi niyo washigikirwa na cane cane nka twebwe urwaruka n'akazi mu kandi ego badushigikire mu buryo canke buriya bazoba bakoze. Mwamenya ko hasanzwe hariho urunani rw'abakinyi b'ivyese rwitiriwe collectif Jewe Slam. Ingingo nkuru zari zigize ano makuru yacu. Garuka rurangura imigambi y'iterambere mu Burundi rurashima igenwa y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rwego nyobozi mu gwaruka mu bumwe bwa Afrika. Nayo abanyagihugu bo muri zone ya Gihosha ni hariya muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona akararo k'uruzi Kamenge kariko karakogwa, na cyane cyane kuko mu gihe giherutse bari bamaze igihe batagira ako kararo. Ni kuri iyo ncamake y'amakuru twabateguriye, reka tubashimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha bimwe biboneka. Witwa Jules Verne na Kimana yarahagarikiye ano makuru, Niki Kiza amwe na Jean Claude mwe n'umugwi w'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyegeranya ano makuru. Imana ibafashe naho gutaha.